mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media, bakunzi ibiganiro ca Look Sports. Ndagarutse jewe Ane Doris Ndongozi, ndagarutse ibiganiro ca Look Sports, ibiganiro cyo kuri uno munsi wa gatanu. Turi kwigenekerezo rya 31/0 umwaka w'2025. Ni umunsi wa gatanu wa nyuma w'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2025. Ni ikiganiro Look Sports cyo kuri uno munsi tuje tuganirako ku makuru atandukanye nkuko menyereye ni hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ni ku mugabane wa Buraya, ni n'andi makuru agiye atandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi ni basketball, intamba mu rugamba z'abigeme cyangwa iz'abakenyezi bafata urugendo kuri uno munsi wa gatanu berekeza mu gihugu cya Egypt mu nkino zo gukurakuranamwo muri Afrocan. Ni kandi hano mu Burundi ni Primus League igiye kubandanya muri ino ndwi tugiye gutangura. Ni inkino zizoba ku ndwi igira 18 ya Primus League, indwi igira gatatu mu gice cyo gusubiriza cyangwa muri phase retour muri Primus League, iganwa rikuru ry'icaro ca mbere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Tuzavana mu gihugu cy'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya muri UEFA Champions League, ni inkino zitandukanye, amakuru atandukanye muri Champions League tuzakora tugaruka. Tuzava muri Champions League duce mu dukuru utuntu tugiye dutandukanye. Cristiano Ronaldo abandanya kwandika amateka akomeye cyane ku myaka yiwe 39 agiye kuzuza imyaka 40 mu gihe tugiye gutangura. Ni Neymar Jr dos Santos agiye gusubira, amaze ko asubira mu mugwi wa Santos mu gihugu cya Brazil. Ni Pedri Gonzalez amaze kuba nawe yongereza amasezerano mu mugwi wa Barcelona gushika mu mwaka wa 2030. Nayo makuru tugiye kuba tuganira, tumire amateka atoya amadoje tugaruke idonido y'ikiganiro cya Look Sports cyo kuno munsi wa gatanu. Turagarutse ubwira kandi ikaze ubwira kandi bakunzi ba Look Sports, bakunzi ba Look Media. Amakuru twahereye mu makuru avuga muri basketball ni mu bakenyezi. Uno munsi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 niho umuguserukira gihugu w'abakenyezi uza gufata indege yerekeza mu gihugu cya Egypt ugiye mu nkino za Afrocan, eliminatoire mu gihugu cya Egypt. Inyuma y'imyaka twavuga igera kuri 12 ata mu guserukira gihugu w'abakobwa uri kurasohoka mu nkino zitandukanye mu karere cyangwa ku mugabane wa Afrika, igihugu cy'u Burundi baje ko bagira equipe nationale uno munsi. Abakobwa bagera kuri 15 cyangwa abakenyezi bagera kuri 15 bagiye gufata indege kuri uno munsi wa gatanu berekeza i Cairo mu gihugu cya Misiri. Ni ku munsi w'ejo no haza kubamenyekana nuvuga ngo ibihugu bizoba biri mu itsinda rimwe n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni ibihugu bishika kuri bine n'uburundi bugira gatanu muri iryo tsinda. Ni Uburundi buzogenda nuvuga ngo bishimikije witwa Ines Nezerwa amaze kuba ari umukinnyi ari international mu bitandukanye muri Etats-Unis, uno musare mu Faransa, yagiye kwaca mu gihugu cy'u Rwanda n'inkino nyinshi zitandukanye. Neza ko ni experience yiwe iza kuba igira ico ifashije uno mugwi. Ni n'umugwi urimo abana bakiri bato cyane kuva mu Gladiators, Legaze ndetse n'ahandi. Neza ko ni equipe nationale no munsi ngo twagiye kwa tubibona tubashikiriza mu mitandukanye. Equipe nationale no munsi umurundi wese avuga ati ni equipe umuntu yo kwizera kw'ikintu. Rero inkino baza kuba bakina niganwa bizotangura ku munsi wa mbere igenekerezo ya gatatu gushika ku igenekerezo rya 9 bazaba bakiri mu gihugu cya Misiri. Inkino bazaba bari kumwe n'igihugu cya Kenya, bazaba bari kumwe n'igihugu cya Uganda, bazaba bari kumwe n'igihugu cya Sudan du Sud ndetse n'igihugu cya Egypt kizoba cyakiriye ayo mahiganwa. Ni kubatera intege, naza ko kubatera intege baza kuba bagenda uno munsi bagiye guserukira Burundi. Naza ko Burundi ahari hose abatera intege abashigikira. Twizere kandi ko bagiye guserukira neza igihugu cyacu, bagiye kuduza ibendera y'igihugu cy'u Burundi, bagiye gushira ku rundi rugero niveau ya basketball y'u Burundi. Tubatera intege abandi bose, naza ko nabo nyine abatera intege. Nayo makuru ariko aravugwa ku mugwi serukira gihugu. Tuve muri basketball mbere ko tuva mu gihugu cyacu cy'u Burundi duce muri football. Muri football ni indwi ya 18 igiye kubandanya muri Primus League. Ni umugwi w'Egrenwari kuva mu kushikira umunsi wacayoboye ni umugwi w'Egrenwari uriko uragwana cyane n'umugwi wa Bumamuru kuva mu ntara y'Ibitoke
ubona ko nanye n'umugwi utari kurashira hasi na buke buke muri no Primus League no mwaka cyane cyane ko muri phase retour inkino zibiri yaba Aigle Noir yaba Bumamuru bamaze kuba bakina inkino zibiri zose bamaze kuba bazitsinda uko ari yo migwi ibiri. Inkino zije kuba ziba kuri uno munsi ugira 18 y'indwi ya Primus League hari inkino uko bisa inkino 8 indwi iba inkino 8 imigwi 16 ku munsi wa gatandatu ni Academy Deira na Burundi Sport Dynamique mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma. Hari Moso Sugar na Amasipiti stade Ingoma nyene. Hari Vision 2026 izo kwakira umugwi wa Rukinzo. Hari Ngozi City izo kwakira umugwi wa Olympic Star. Umugwi wa Ngozi City uhagaze neza uriko kunganya muri derby Ngozi wanganije n'umugwi wa Message Ngozi igitsindo kimwe kindi, ariko kandi n'umugore watsinze Message Ngozi mu rukino rwa mbere. No munsi nibo igisagara ca Ngozi bagifatiye mu minwe amanota 4 kuri 6 mu nkino zibiri baje ko bakina n'umugwi wa Message Ngozi. Urabona ko n'umugwi wa Ngozi City uhagaze neza uno munsi. Ni umugwi wa Vitaro shoki ikomeye cyane. Umugwi wa Vitaro mu ntara ya Cibitoke uzoba wakiye umugwi wa Musongati. Urabona ko ni shoki ikomeye cyane kuri n'imigwi ibiri, haba umugwi wa Vitaro haba ku mugwi wa Musongati. Ni urukino ruzoba rukomeye, twibaza ko mbere ni nagwo rukino ruzoba ruranze ino ndwi igira 18, ariko hari n'urundi rukino rukomeye dushikira mu kanya. Hari Kanza United izoba yakiriye Bumamuru ni kuri stade Gatwaro. Ni Flambeau du Centre kuri stade Ingoma izoba yakiriye umugwi wa Interstars. Urukino rukomeye cyane, urabona ko n'umugwi wa Interstars no munsi abantu benshi bako bashobora kugwa n'ibikombe. Uwitwa Olivier Mutombora aho zamenyeza mu giserukiro y'igihugu no musariko amenyeza umugwi wa Interstars inyuma yo gutsinda umugwi wa Vitaro. Batsinze umugwi wa Vitaro match retour. Ni ibintu bitari biherutse mu higanwa rukuru rya hano mu Burundi. Interstars na Vitaro phase retour amanota 6 kuri 6. Naza ko ni ikintu cerekana ko ni umugwi wa Interstars no munsi umugwi uhagaze neza cyane, ni umugwi ukomeye gose. Uzoba wakiriwe n'umugwi wa Flambeau du Centre. Flambeau du Centre ni wa mugwi wama uri hajya uri kurondera kugwanira novuga ngo ino Primus League. Ni mu ntara ya Makamba, nkuru nziza Peace Park Complex Stadium. Mu ntara ya Makamba, umugwi w'Makamba wa Aigle Noir uzoba wakiriye Message Ngozi. Ni Jimmy Ndayizeye umumenyereza w'umugwi wa Aigle Noir azoba yakiriye Message Ngozi yahoze amenyereza. Ni Vive Bahati umumenyereza wa Message Ngozi azoba yatembereye umugwi wa Aigle Noir, azoba yatembereye intara ya Makamba. Umugwi wa Aigle Noir yahamenyereza wa Aigle Noir nta myaka myinshi iheze, mbona abamenyereza babiri bazoba ko bahura n'imigwi bahozemo. Urabona ko ni ibintu bitazoba byoroshe. Ni mu ntara ya Makamba kandi umugwi wa Aigle Noir wamaze kuba umenyesha kuri uru rukino bazoba bakimugwa Message Ngozi nta tike nimwe izogurwa amafaranga. Umuntu wese azokwinjira ku buntu. Nkuru nziza Peace Park Complex Stadium bakeneye ko abanyamakamba bazoba ari benshi gushikira umugwi wa Aigle Noir, kuko barazi ko bizoba bikenewe cyane ko bafise bari inyuma benshi kugira ngo bashobore gutsinda umugwi wa Message Ngozi. Hamwe boza gutsindwa n'umugwi wa Message Ngozi, Bumamuru igatsinda urukino rwayo. Urabona ko ni Bumamuru yo kifata ikibanza cya mbere. Nyanza ko ni ikintu gikomeye cyane. Abakunzi ba Aigle Noir bahamagarwa kugenda ari benshi cyane, nta mafaranga namwe azorihishwa kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium. Ni izo nkino zizoba ku ndwi igira 18 muri Primus League. Ku nkino 17 zimaze kuba muri Primus League, uko imigwi itonze ni Aigle Noir mu kibanza cya mbere, ni Bumamuru iri mu kibanza cya kabiri, ni Rukinzo mu kibanza cya gatatu, Flambeau du Centre mu kibanza cya kane, Moso Sugar, Academy Deira na LLB Amasipiti nizo zikurikirana mu bibanza bya nyuma. Nayo makuru twari dufite kwashikiriza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugaruke neza ku mugabane wa Burayi. Ni muri UEFA Champions League, byahiganwa byari mahiganwa mu mahiganwa Burayi ahuza imigwi. UEFA Champions League indwi novuga ngo inkino 8 zo mu matsinda zaje kuba zirangira. Ku munsi wa gatatu hari habaye icyo bita multiplex, uvuga ko inkino zose zabereye rimwe ku isaha imwe ku munota umwe. Inkino zishika kuri 18 muri Champions League zabaye zose ku munsi wa gatatu, yarindwi igira 8. Zari inkino zikomeye cyane kuko imigwi imwe yagiye kuzikina ivuga ati
nta kindi kintu hano atari gutsinda gusa kugira ngo dushobore n'imiburiburi kuja muri barrage zizodufasha gushika muri huitième de finale. Urabona ko ni imigwi itandukanye yari ifise inkino bivuga ngo atari zo kunegirija na buke buke. Hari n'indi migwi yagiye gukina izo nkino za nyuma indwi igira umunani yaramaze kuba qualifié, yaramaze kuja mu migwi umunani izokina huitième de finale, yaramaze kuja mu migwi 24 ya mbere ishobora kuja muri barrage za playoff. Ni inkino zari zitandukanye ku bibuga bitandukanye. Ni Etihad Stadium novuga ko niho hari urukino rurindiriwe cyane gose mu wa Manchester City wariko uragwana kuko n'urukino wari kukina no mu Club Brugge mu gihugu ca Belgique. N'urukino Manchester City yategerezwa gutsinda, nta kunganya byari birimo, nta gutsindwa byari birimo. Mu wa Manchester City wari kukina no mu Club Brugge wari umaze inkino 20 udatsinzwe na rimwe. Ni mu wa Brugge kandi wari imbere ya Manchester City kuri classement ya Champions League imbere y'uko urukino rw'umunani ruba. Ni umugwa Manchester City wari oblige. Umugwa Manchester City wari umaze igihe uri mu bihe bitoroshe cyane muri Champions League, yaheruka gutsindwa n'umugwa wa PSG ibitsindo 4-2, waheruka kungana n'umugwa wa Feyenoord Rotterdam ibitsindo 3-2 Etihad Stadium. Ni umugwa Manchester City byari bigoye cyane kwiyumvira ko n'urukino ruzo kubuza rumorohera cyane ku mugwa Club Brugge. Ni umugwa Manchester City byakunze uratsinda ibitsindo 3-1. Igice cya mbere cyaheze ari igitsindo 1-0 cy'umugwa wa Club Brugge, aho gushika igice cya mbere giheze nuvuga ko umugwa wa Manchester City wari wamaze kuba elimine, wari wamaze kuva mu igana. Ninaza ko n'umugwa wa Manchester City waje gutsinda ibitsindo 3-1 bimufasha kuja barrage za huitième de finale. Zari izo nkino zariko ziraba zitandukanye. Umugwa wa Real Madrid waje kuba utsinda umugwa wa Brest mu gihugu cy'Ubufaransa ibitsindo 3-0. Ibitsindo bibiri by'uwitwa Rodrigo Goes ndetse n'uwitwa Jude Bellingham. Jude Bellingham yaje kuba atorwa nk'umukinnyi yaranze ubwo rukino rw'umugwa wa Brest, bakina n'umugwa wa Brest bari batembeye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni FC Barcelona yanganije n'umugwa wa Atalanta Bergame ibitsindo 2-0. Hari igitsindo cy'uwitwa Lamine Yamal ndetse n'uwitwa Araujo kapiteni, ariko kuba yongereza amasezerano mu mugwi wa FC Barcelona. Ni Arsenal yaje gutsinda umugwa wa Girona. Ni Liverpool yaje kuba itsindwa n'umugwa wa PSV Eindhoven ibitsindo 3-2, ariko ni Liverpool yamaze kuba qualifié, yamaze kuba asire ko iza guheza iri mu kibanza cya mbere. Witwa Arne Slot uno munya Hollande amenyereza umugwa wa Liverpool yarasize abakadre benshi bari mu karuhuko kugira bari bamaze kuba bungurutse, bamaze kuba baba asire guheza mu kibanza cya mbere cya UEFA Champions League. Ni izo nkino zariko ziraba muri mu mapuri mafato group, inkino zaje kuba zirangira. Imbere yo kurangiza duce mu tuntu turavuga utuna turici duce muri Al Nassr. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro kuva mu gihugu cya Portugal abandanya kwandika amateka akomeye cyane. Ku munsi w'ejo umugwi wa Al Nassr wariko uratsinda umugwi wa muri mihiganwa rikuru ry'igihugu cya Arabie Saoudite. Ni Al Nassr yaje gutsinda ibitsindo 2-1, harimo igitsindo cya Cristiano Ronaldo na passe décisive ya Cristiano Ronaldo. Igitsindo ciwe cyaje kuba kiba igitsindo cy'amajana 921 muri carrière yiwe, ibitsindo amajana 921 kuri Cristiano Ronaldo. Asigaje ibitsindo 79 gusa kugira ngo aze kuba ashikana ibitsindo 1000. Ni nayo objectif y'uwa Cristiano Ronaldo guheza carrière yiwe afise ibitsindo n'imiburiburi 1000. Uno musageza ku majana 921. Ni Cristiano Ronaldo ku ntsinzi yaje mu Al Nassr yaje kuba kwiza intsinzi amajana 7 amaze kuronka nk'umukinnyi mu professionnel. 700 victoires toutes compétitions confondues mu maklebe muri équipe nationale, amaze gutsinda inkino amajana 7. Nta wundi mukinnyi n'umwe arigera abishika ko kwisi. Cristiano Ronaldo no munsi amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 20 muri 21 muri championnat ya Arabie Saoudite toutes compétitions confondues muri umwaka. Ora ko ni Cristiano Ronaldo ibintu byo gutsinda bikomeye cyane. Umuntu yibaza ati mu myaka ku munsi wa mwindi tugiye gutangura, ku munsi azoba ari igerekezo ya 5, nibaza ko azoba ari ku munsi wa 3. Ku munsi wa 3 azoba kwije imyaka 40 Cristiano Ronaldo. Eske mu myaka 20 dufate mu myaka 2-3 iri imbere azoba gikina kugira ngo ashobore gushikana ibitsindo 1000. Ibitsindo 1000 ni objectif yiwe. Hari ku by'imondo iri kwibaza muri 2026 yavuze ko
kuri du monde 2026 ategerezwa kwikina muri CR7 ya Portugal. Eske bizokunda kuri Cristiano Ronaldo? Turinde turaba ko turazi uko ameze no munsi, nibaza ko ni ibintu bishoboka cyane. Cristiano Ronaldo ibitsindo amajana 921 muri kariyeri yiwe, intsinzi amajana 7 muri kariyeri yiwe. Urabona ko ni Cristiano Ronaldo abandanya afite amahoko atandukanye gushika kuri uno munsi. Tuve kuri Cristiano Ronaldo icyo gato kuri Neymar Jr yamaze kuba nawe agaruka mu mugwi wa Santos, umugwi ahoze akinira, umugwi wamukujije, umugwi wamureze. Ni nyuma yuko amasezerano yo ahagaritswe umugwi wa Al Hilal muri shampiyona yo muri Arabie Saoudite. Ni Neymar Jr yaguzwe amafaranga atari make cyane, ahembwa amafaranga atari make, miliyoni zishika ku majana 2, ariko amaze gukina inkino zitarenga 20 na zinga, inkino ziri muri 20. Ni Neymar Jr bitakundiye cyane umugwi wa Al Hilal, inkino nyinshi cyane, iminsi myinshi yayimaze ari mu mvune zitandukanye. Urabona ko Neymar Jr umugwi wa Al Hilal wamaze kuba umenyesha ko bahagaritse amasezerano. Neymar Jr yamaze kuba asubira mu mugwi wa kera mu gihugu ca Brazil, umugwi wa Santos, kugira ngo nawe nyine ashobore gutegura Coupe du Monde. Objectif ni gutegura Coupe du Monde mu mwaka uza 2026. Umugwi wa Al Hilal kugira ngo ushobore gusubiriza uwitwa Neymar Jr wamaze kumenyesha ko wifuza uwitwa Rodrigo Goes. Rodrigo Goes ni kuva muri Real Madrid, umukino nyine wa kera mu wa Santos, umubrazilian, umugenzi wa Neymar cyane gose. Al Hilal yamaze kumenyesha ko yiteguye gutanga miliyoni amajana 3 ku mugwi wa Real Madrid, 300 millions kuri Real Madrid. Mbere baciye batanga na salaire y'imiliyoni 140 ku mwaka kuri Rodrigo Goes, ariko nibaza ko ni ibintu bigoye cyane ko Real Madrid ishobora gutanga umukinnyi nka Rodrigo Goes. Ni turangirize kwitwa Pedro Gonzalez kuva muri FC Barcelona, yamaze kuba yongereza amasezerano gushika mu mwaka 2030. Umukinnyi akomeye cyane umunsi, ni novuga ngo n'umukinnyi ntakogwa ko muri FC Barcelona, ubona ko abandanya yongereza amasezerano mu FC Barcelona gushika mu mwaka 2030 na clause libératoire y'umiliyarite, 1 milliard d'euros. Ni clause libératoire yiwe muri FC Barcelona. Urabona ko ni FC Barcelona iko yagerageza ko abakinnyi babo baguma hajya basinya amakontra maremare, ndetse n'uwitwa Pablo Gavi nawe nyene ashobora kuba ari mu minsi mike cyane azoba yamaze kongereza amasezerano muri FC Barcelona. Naha tugarukirije iganiro cyacu cyo kuno munsi cya Rock Sports ku munsi wa gatanu. Nyaza ko tuzosubira turi mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri azoba ari ku munsi wa mbere iganiro cya Rock Sports cyo kuno munsi cyo ku munsi wa mbere. Reka nabashimire bakunzi ba Rock Sports, reka nabashimire bakunzi ba Rock Media, tubatumire kandi kubandanya mukurikirana ibiganiro byinshi mushikirizwa na Rock Media. Mubandanye gukurikirana, mugira sabone, subscribe, followinga ku mapage atandukanye, ku mashini atandukanye. Mugire aho muba mubahwe nawe utaha.